shampiyona zigomba kuza ariko kandi ama ekipe muri rusange yiyubatse gute? Ni iki tugomba kwitega muri shampiyona tugiye kwinjiramwo? Pardon mfashe kubakira ari nako kandi tuyagira vyinshi bigiye bitandukanye. Yes, birumvikana tugeze mu mwanya wa basketball. Umunsi umwe urabura kugira ngo shampiyona itangure 2026. Ni umwaka twitezemwo vyinshi nyuma y'imyaka ine y'umukozi w'Imana yatwara basketball. Ubu haje umuyobozi mushasha. Twitezemwo vyinshi, habaye impinduka mu buryo bwiza, mu buryo bubi, ariko uko vyagenda kose burya intango iragora. Ubu hari ico twiteze rero tugiye kuba tubiganirako. Basketball yahinduye izina iva muri VBL ija kwitwa ABL. Bavuye muri VBL baja muri ABL, Amstel Basketball League, ku ruhande rw'abagabo, ku ruhande rw'abagore. Birumvikana yuko banyemerere begere mikro, ndahera kuri iruhande rwanje directement. Yaje mu mwambaro mwiza cane. Umwambaro mwiza cane. Cane. Mm. Mwambaro mwiza cane w'urunanisha. Meya, Oui, mwiriwe. mwiriwe Mbuyamba. Umeze neza? Ndashima uhoraho kabisa. Abantu bakuzi ku izina rya Meya, ariko uko vyagenda kose karangamuntu hari n'izina ryanditseko. Widondora Atari abantu Meya. atari Meya. Amazina nahawe n'abavyeyi banyitwa Gacuti Trésor. Gacuti Trésor. Jewe narinze ngo twarumera izina ry'Imana. Vya Meya sinzi iyo vyazananye uraza kutubwira. Yego. Turi kumwe rero na Gacuti Trésor, mukunzi w'akadasohoka, akurikiranira hafi ibintu vy'urunani cane. Tuguhaye karibu hano muri studio za PG Classic FM mu kiganiro Classic Sports. Muragize neza cyane. Ku rundi ruhande yambaye umupira wirabura, inkofero yera, ni porobe na puma. Uzaga usanga amwe aheruka gusinya amasezerano ya BAL, baheruka gusinya amasezerano, kuko navyo turaza kubiganira ko turabe co Muvandi Dinamo. Ishaka. Aye nka data we. Urunani ni ishaka, Dinamo ni ishaka. Noneho bamwe banumva ari ishaka ryijubuyemwo kabiri, sinzi impamvu ariko. Karibu Muvandi, nawe widondora abantu bariko baratwumviriza. Murakoze cyane kutwakira. Mm. Ni Tony Robert, Ego. abandi umufana wa Dinamo. Mhm. Ndashimye cyane ku cicaro. Mm. Mwakoze kudutumira, nkaba ndamukije ariko baradukurikirana. Namwebwe nyene mwadutije akanya, murakoze. Ya murakoze cane rero, je ndabakiriye, ndashaka ko tuganira mu buryo bwagutse basketball league, nubwo mwaje muserukira imigwi ibiri mu migwi 12. Ndanabihereko abanyemerera bariko baratwumviriza ku munsi w'ejo shampiyona iratangura, imigwi 12 igiye gutangura na ABL, Dinamo, Urunani, Tigers, Lezipo, Kerne Remesha, New Star Aigle Noir, Young Eagles, Gymkhana, Muzinga na Lion Team. Ama ekipe 12 ku ruhande rwa ABL mu bagabo, ariko ku ruhande rw'abigeme canke se abagore birumvikana hari bakinamwo bubatsi zabo. Hariho Gladiators, harimwo Messager Ngozi, yani Academiro Messager, Young Sisters, harimwo Lezipo, harimwo Dinamo, harimwo n'Urumuri. Birumvikana ko n'iyi migwi igiye kuba ikina uyu mwaka, bakazogenda bahura muri faze zitatu nk'uko twagiye tubibona: fazare, faze retour, playoff. Zine za mbere zigakina playoff, iya mbere igahura n'iya kane demi final. Victoire zitatu za mbere uzitsinze akaja muri final, ariko kandi n'iya kabiri igahura n'iya gatatu, and then abatsinze bagahurira muri final, haba ku ruhande rw'abigeme haba no ku ruhande rw'abagabo. Ariko reka mpere mu bagabo kuko niho benshi baba bakurikirana cane gose. Umwe n'umufana w'Urunani, uwundi n'umufana wa Dinamo. Tugiye kuganira ku migwi yanyu mukunda, ariko kandi na basket muri rusange, kuko muranayikurikirana, murakurikirana basket. Ntimuri ba bande uzubona heje kuraba match yiwe aritahiye. Mukurikirana basket ku buryo tugiye kuzicamwo izi nkino zose. Reka mpere ku Runani. Meya, mu Runani mwiteguye gute uyu mwaka? Umumenyereza umwe twabonye
yari asanzwe ari muri staff agiye muri Jimkana ariko Gafyisi arahari abakinyi twarabonye recruitment twarabonye abana bamwe mubaduza abandi murabatiza muri rusangi ekipe yanyu ihagaze gute imbere y'uko shampiyona itangura uragize neza mbuyamba kumbaza icyo kibazo muri rusange ekipe navuga nk'urunani daboro avuye ko tubandanya n'ikiganiro nagira amahenda akubwire ko sinaserukiye urunani sinarungitswe n'urunani yeah. nagiye ku gatwe kanje ariko nje kuvuga byinshi mu byerekeye umugwi nsanzwe nkunda ku vyonzi Ego cyane hama mu nteguro nk'uko tubikurikirana umunsi ku yundi muri ekipe yacu urunani dufise integuro y'uno mwaka novuga ko ni nziza cyane umugwi uriteguye kuva kuri staff kugera ku bakinyi impande zose bariteguye wagize urambwira ngo harabaye recruitment harabaho kuduza abana bakiri bato niwo mugambi wari uhari bivanye n'igicapo dufise ca shampiyona y'uno mwaka nibaza ko ni integuro ya staff na cyane ko dufise intumbero irashe y'uno mwaka hariho byinshi tubabikiye vuba turabishyira ahabona urabona ko dufise integuro nziza ariko icyo nokubwira ko umugwi uriteguye kandi umeze neza 100%. vuba murabishira ahabona ariko shampiyona tuzi ko izotangura ku munsi w'ejo Yego. muri rusange uko ubona ekipe ipanze mubona hari ico abakunzi b'urunani mwiteze igisezo kandi ko mwiteguye gutwara igikombe kuko umwaka uheze vyanse ku munota wa nyuma muragitakaza Yambu. Nibaza ko ekipe nk'urunani chaque saison tuza gutangura saison dufite objectif yo gutwara coupe nta cyahindutse nuno mwaka niwo umugambi dufise kandi icizere kiriho kandi cyane icizere kiriho kandi cyane ibindi turaza turavyinjiramwo Tony Robert muri Dinamo bimeze gute mu mwaka weze mwatwaye igikombe n'uyu mwaka muritegure kugira back to back canke se murongera muhererekanye kuko mumaze kubona umwe aragitwara uyundi akagihusha ubundi aragitwara uwundi akagihusha ntawe uragitwara kabiri reka dufatemo iyi myaka ine iheze Ego murakoze nk'uko mubivuze ikipe ya Dinamo mu mwaka weze nitwatwaye igikombe ku nteguro z'uyu mwaka mpereye ku abakinyi kiretse abakinyi ba makungu sino abarundi 95% twarabagumanye ego bisigura yuko aho tumeze neza hama kandi hariho n'abandi bavuye muri division B bashika kuri batatu ushira ko n'umwe yitwa Hussein ahora muri division A yari yaduze umwaka uheze twadugije zivuga ko mu bakinyi 17 dufise kuri liste twarongeje mu étranger umwe Tametonge MVP umwaka uheze ego abasigaye 16 nabo ngaha abarundi musanzwe mumenyereye nibaza yuko gwembe ni gwarundi nyene gikombe turagifise uyu mwaka ego turagifise 100%. Igikombe muragifise uyu mwaka ariko hirya no hino abakunzi ba Dinamo nabonye ibidogera umumenyereza en fait mbuyambangira nawe murabizi mu bintu vy'imikino iyo ekipe itsinze barishimye tubita ku mukinyi yinjije amanota menshi iyo ekipe itsinzwe ni coach niko bimeze nuko bimeze iyo yatsinze menga nta ruhara yabigize iyo ekipe yatsinze umenga nta ruhara yabigizemo coach urumva birumvikana yuko niko abafana bimereye ofete n'aberanda birumvikana rero nk'ako gashavu gashobora kuba kavuye kuri match dogara duheruka gukina n'urunani mugabo urumva saison match uko itegurwa sico kimwe nuko saison itegurwa twakinye la fois passé match n'urunani abana bavuye muri B dukina agapira bameze neza baratwirukangije barariragwa baradutsinda cyane ntitwidoze ariko twaciye tugira ako guhokira tumye sote ubu rero nizera neza yuko kuva ku munsi wa gatandatu match ya mbere tuzokina ntihenze tuzokina na Kern ego turaza kuyigaruka ko nibaza yuko mbona bamaze kuyishira ko tayari
tuzokwigenza neza cane murakina na Aigle Noir turahura na Aigle Noir Keren turahura na ahubwo Aigle irakina Noir na Weekend irahura n'urunani n'urunani turaza 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 kugaruka kuri izo fictures ariko munyemerere ndababaze kino kibazo ni urunani na Dinamo abantu bari basanzwe bazizi ko zigomba gutangura sezo hari ibikinyi ariko uyu munsi hadugijwe abo muri B abantu bitege uburyohe bwa bundi canke se ibi bintu vy'uko aba etranje gato tubaye tuvyikawushije vyo nibaza ko impamvu nyamukuru ari ibihano basketball ndundi irimwo ariko uburyohe burabandanya ari bwa bundi canke se biraza kugira impact ingana gute kuri public y'u Burundi abantu basanzwe bakunda kuza kuraba match kuri stade kamere kuri Meya Bo reka jewe mvuge uko ndabibona ko icapo noha basketball y'uyu mwaka ego nibaza ko harabaye impinduka par rapport y'imyaka itatu iheze Mhm, iyo nayo ico yavuyeko nibaza ko sikinyegezwa mhm, dufise abo novuga abakunzi b'ibi bintu turimwo batuma tubikunda batuma turyoherwa umunsi ku yundi ego abo bantu nabone n'abantu baciye ubwenge n'abantu babazi ivyo barimwo mhm, buyamba biragoye ko umuntu runaka ejo azoza agasohora imiliyoni majana ngahe ziwe ego agakubita ku meza mhm, n'urupangu rwa hehe yishe ego hama izo miliyoni mu mezi angahe zigahomba ntizigire akamaro ntihagire ikintu na kimwe zivyara mhm, aho vyogize n'ikintu bimarira dufate ashobora kuba atani inyungu abizeyemwo muga avuga ati wa mwana wanje wa wa mwana wa naka mugenzanje umwana w'igihugu wa murundi agira ikintu na wene azokwishikana biciye muri izi nguvu je ndiko ndashirako mu gihe je nahezagiwe mm, mu gihe biriko birapfira ngaho avuga ati ni automatique sindabihevye umwaka ukurikira ntagaruka sindabihevye mugabo duhiga izindi aragabanya akariro strategy tukaguma muri vya bindi mugabo tugahindura strategy niyo mpamvu rero ubu ubona ama equipe novuga ibi twokwitwa ibifi binini ntivyagiye mu mahanga ngo bizane ba bantu tubona nyene bajugumiza ba bantu tuba twiteze ku bibuga by'indege iki nabo tuzana ubu baca ku mipaka ngira no mu bwato ubu biroroshe kubera ko biragoye nico kintu nawe uracumva ariko kuri jewe uko ndabibona n'uyu mwaka ntuzoba ubishe mhm, uyu mwaka ntuzoba ubishe ni ukuri umuntu yari asanzwe araba basket ayikunda ata bindi bintu azeyemo canke iki azoguma yaryohewe ati gute mhm, ni umwaka jewe ndiko ndabona namye ndabibwira n'abantu ntimuze mutangara aya ma ekipe manini ata match zitatu wokina zikurikiranye zitsinde zose mhm, harimwo ama surprise menshi harimwo ama equilibre nukuri tuzobona ya basket y'abana b'iwacu bamwe bavuga ngo bari baranizwe ego baragize iki mhm, kandi turizeye neza ko bazotwereka ibintu tutari twiteze abenshi batari biteze tuzoryoherwa nibaza ko nka match dogara mwararavye ubwira yari ya ibishe oya ntiyari ibishe ni ukuri kw'Imana ari match iryoshe natanguye kugirira ubwoba abo twari tuzi ko bakomeye ko bazorya benshi giseso yebega Voilà. barakwirukansa aba bana ukavuga ati jewe ibi bintu nibiki mm, jewe mbona ko igitandukanye ni handi tuzovuga ngo wa musitari twahora tubona ku mateleviziyo he na hehe si hari mugabo muri rusange basket izoryoha uno mwaka Robe basket y'uyu mwaka izoryoha harimwo equilibre twabona iyo nyifato yari ifise ama equipe adafise ubwo buryo bwo kuja hanze kugura les Boissy les Mactar ariko ukabona nka New Star yari yariyakiriye ubu rero niko karyo kuko ayo ma equipe mato tuzoyabona twitega impinduka ko urunani na Dinamo badashobora kuba ba title contender mw'ino sezo ko wumva nabo bariko barakinisha n'abandi basanzwe bafise No, murakoze Mhm, navyo vyoshoboka mhm, navyo vyoshoboka kuko ngerageje kuraba ama ekipe yose ego, ama ekipe yose yaradugije abana mhm. bakiri bato nyamba mwarashoboye gukurikirana division B ama match yabereye Gitega Ziriya finale zabereye Gitega finale hamwe na demi finale zabereye ngaha muri parke ego, abana bakina umupira mwiza cane kandi la plupart mhm, y'abari muri demi presque bose abari muri demi finale n'abari muri finale
hagati ya bose bari muri division A. Hari abaduze muri Dinamo, mwarabonye abaduze mu Runani, hari abariko barakina muri Kern, hari Rezipo, hari abariko barakina muri Gymkhana, Aigle Noir la fois passée mwarabonye muri barrage yuko yakoze ibara. Harimo bajya n'abakinyi bari bavuye muri division B. Bisigura yuko rero ama ekipe hafi ya yose arafise abana bakiri bato. Nibaza ko ari umupira tuzoraba kandi buri mupira bakina umupira mwiza cane. Nibaza ko uyu mwaka ahubwo azoba yego nta ba star b'ibihangange barimwo mwana wabo nyene we never know hari aho vyohinduka muri playoff bakaza ariko kandi iyi saison régulière kabisa tuzoraba umupira uryoshe w'abana bakiri bato bakina neza kandi cane mu ma ekipe yose. Turashobora gutangara nk'uko twatangaye kuri match de Ghana. yego Hari naho tutotangara ya mafi manini akaguma yepoza kwa kundi nyene kubera experience n'ibindi. Ariko nibaza yuko bigumye ukubiri mu myaka 2-3 hari ama ekipe azoba ari hejuru y'ayandi gusumba mu akomeye gusumba no munsi. Nabandaba nka ekipe nka Remesha irafise ekipe B na ekipe C abana bakina umupira uteye ubwoba. Ntiyenzima ya division B niyo batwaye igikombe. Yari Remesha Rezipo ni Remesha nka Remesha bajya abana mu myaka 3 na MVP yavuye kwa Remesha uriya mwana arakina he uyu mwaka. Bajya abana rero hari abitwa ba generale basigaye bari muri za Kerne na ari muri Tigers urumva yuko ari batuzo turaba muri departement Irevre n'abandi bakinyi bakomeye ba Gibert n'abandi barimwo ariko vraiment nibaza yuko champion izo bimeze neza. Champion izo bimeze neza ariko kandi bamwe bakidoga bakavuga ngo tugiye gusubira muri vya bihe nka vya bindi vyo kuri Toyota. Mbega ko twabonye abakinyi baza ku ari sinye y'amafaranga ashaka kuba ari muri basketball. Ariko tutabiciye no ku ruhande. Hari ikibazo cahabaye hagati ya basketball yacu na Visit Rwanda bituma investissement zose Runani na Dinamo bashiramwo na Rezipo na Tigers kwari kugira ngo baze bagere muri BIL. Ariko kuri uno munsi tukaba hariho ibihano turiko turafiringa. Je ku ruhande rwanje ndabona harimwo inyungu mwana yigarutse ko je ndashaka ko tuyaprofondisa twumvereye rema basketball ndundi izungukiki ariko turabe no kungaruka nkuko meya yakavuze ati uwahora ashiramwe amafaranga ataho biri bugere yayagabanije. Fise ibibazo bibiri rero. Hari abana bacibwa intege nuko kuri poste yakinako bamuzaniye ko batatu na entraînement ngira yacahagarika gukora canke akavuga ati niyo nokina sinokina na boss ko bakuzaniye ko kuri poste n'urugero ni uriya mupeti n'umugenzi wanje Clark we bakuzaniye ko boss bakakuzanira ko na Brighton bro biragoye ko wokwizera ngo uzokina. Ariko uyu munsi hariho vyo kuvuga ngo umwana w'umurundi agomba kuronka kuko mu mategeko nabonye hari vyuko aba étranger ni babiri kuri feuille de match ariko playoff bakaziyongera. Ni yihe ngaruka izoba ku bakinyi batasohotse igihugu kuko bari Jean Marie Gibert kapitene Romins kapitene ariko amakuru avuga ko bashobora kuba batagihembwa nk'ivyo bahembwa kare nabo. Ayo makuru aravugwa nta ubizi. Nta impact bigomba kubagira ko ico kibazo ngomba kukibaza meya. Uncumbwira muvandimwe Tony. Aba bana ni yihe attitude bagomba kugira mwiki gihe barosa karyo ko gukina batahorana. Canke bakuru baho batahora kuko ibi bintu ntibabuza abakinyi vyahitanye bana bivuyemwo batagikina. Mu bisanzwe nciye no kuri ico kibazo ca mbere mwabajije meya ibi bihano turimo bituma ekipe idasohoka nta nyungu bituzaniye n'ukuri n'uruhombo kandi ni ibintu bitaba bituvuye ko ni ingorane za politiki. Urabona ubuhoho umenga nivyo vyeze urabona u Rwanda rwarabaye rwa mbere APR yarabaye ya mbere ntiyasohoka ahubwo nabonye yasohotse mu yindi shusho kumwe Urunani rwasohoka mu shusho New Stars ni Cengetozi hama kandi n'ubu urabona nko akarero nko mu mupira w'amaguru muri World Cup urabona ingorane za Iran biko birahura
ni ingorane zitaba zivuye kuri ekipe Mhm. kandi ziyikorako. Nk'ubu unya ntushobora kwibaza ngo ibi bihano ngo bizohera ryari. Mhm. Bisigura yuko mu bisanzwe nta nyungu n'uruhombo ikipe ibaye iya mbere ntisohoke babakinyi baba ba mbere ntibaronka aho bagaragarira sur kuri plan international bica Mhm. bigorana. Yego. Ubu rero par conséquent ni ibi duca tuvuga ati ok ntaco reka dufate umwanya tube turaforma abandi bashasha kugira ngo aho bizogendera neza hose bazosange Mhm. dufise abana bameze neza Yego. turondera abandi ba étranger bake bongereza ama equipe Mhm. sohoke ikomeye. Yego. Ni ivyonye ubona ama equipe yose arimo. Mhm. Sino ibindi vyose nibaza yuko ibihano ntaco buri bubikoreko ababijejwe babitunganije bizogenda neza Mhm. ariko kandi no mu gihe ibihano bitaba birahera guma ugira ama plan B n'ama plan C arivyo turimwo. Ego. jewe na jewe uku ndabibona mbuyamo Mhm. ufite bino bihano turimwo Mhm. ni ibihano umuntu wese uzi ko uri muri kino kintu uvuga ati ndi umukunzi wa basketball udashobora kwishimira Yego. birafise ahantu bidukora hatari heza Mm. biragaruka no muri ya shusho ni ukuvuga ko uyu mwana ariko arakora ngaho ariko arakora n'ingufu mugabo izo nguvu zizohera kuri buno butaka Mhm. nico kibazo gihari ariko rero hari ikindi kintu wavuze ngo umenga harimwo akantu ko gutombora kuri wa mwana w'umurundi yahora azanirwa ko bano bakinyi b'ibihangange bavuye mu mahanga Mm. ni ukuri kw'Imana ugerageje ukicarana n'umuntu bavuga ngo aratahura ibintu arimwo arabikunda Mm. arazi iyo ariko aragenda Yego. burya ni uko benshi batabihurizako umunyamahanga ntiyari mubi kuri buno butaka Ntiyari mubi. oya Mhm. twari tugifise vyinshi hariho abantu benshi babadugiriza ko nivo rega bajya abanyamahanga baza ntibaza ngaha Paul Hazard ngo nukubera avuka hariya hari benshi bavuka hariya bataza ngaha bro bajya abantu baciye mu akademi akomeye Mhm. hariho isomo runaka baba baje kuduha ni ukuri umuntu abakurikiranye bajya arabadugirako waravuze ngo Umwana bakinanye. waravuze ngo Clark n'umugenzi wawe Mm. Clark asubiramwo umubaza akubwira ati jewe n'ukuri kw'Imana Mhm. umuntu iyo barasamaye ntiyigire kuri bano bahungu baje ngaha Mm. yaragize ikosa rikomeye ni ukuri barafise ikintu kinini cyo kutwigisha Uretse na barya Eh. je yigeze kumbwira ico umumenyereza ahubwo Eh, arambwira ati Umumenyereza uyu nico mumenyereza nico kintu. inyaki Ego. eh, petetre ko ivyo atubwira tutabikina neza ariko mu mutwe wiwe hariyo basket nyinshi. Bandanye. Hama kandi nabo ba étranger naho boza ntaguciriyemwo Mm. meya Mm. kajya ko kulimita koguma ego twarigeze kuraba saison yo muri 2024 yarimo abastari benshi ngaha wasanga hagravita umukinyi umwe w'umurundi wenyene ego apene babiri Eh, soit Gibe eh, soit Romis muri Dinamo yarakiri muri yari Dinamo Gibe na Romis. na Romis mu mwanya mutoyi cane Oya yarakina yari yari umwanya wa shenyo gake kabaho ariko mu runani wabona ari ni Landry yari Landrina na Sa- Mariki apene na Mariki Apel. Mariki bamuzanye mu nkino za nyuma. Yego. Niya playoff yahera kuri Eh. seti ya shoti ya boss yo hagati. ego Aka Kiriya gihe kantu- wabona ari abantu 10 kuri babaye etranje kuri bench. aka kantu ko kulimita bakagira babiri ni sawa kuko urabona nk'ubu mwaka uheze warabonye Dave warabonye Beni ariko ari impose imbere y'amajoke Mm. warabonye abandi bakinyi bo mu runani bariko barakina imbere ya Cane. Batametonge na ba Garba Cane. abo ba étranger mugani wa meya si babi Mm. ariko uwo barimita ntibabe benshi ni vyiza gusumba yego Ya cyane uwo barimita ntibabe benshi ni vyiza gusumba. Ngiye kubabaza ku kintu caba ciyi migwi yindi migwi muri rusange mushobora kuba mwara amakuru murayafise ndabizi ko hari amakuru namenye ku mugoroba sinzi ko ariyo ko muri lege bitashobotse yagarutse muri Remesha Sumizi Steven Sumizi Sumizi Mm. iyindi migwi uko yiyubatse muri rusange muratwizeza abakunzi ba basketball champion iri equilibre apana ya endi ya sasa nkani 25 ega Rayon Sport ubu ubona mwobo hari mbona Aigle Noir nkibuka ingere yaho ritsindwa difference y'ijana bro nkagira ubwoba Young Eagles kipe yindi ni yihe koko Lion Team mu mwaka uheze ukabona barayikubita
abakinyi batanu barafise triple double ngo hari paraporo y'ingene mubona iyindi migwi yiyubatse haravugwa muri Kerne nabonye kapitene wabo wa kera n'uwa Dinamo yarasubiyeyo bambuye Mbuyi bafise no muri Nigeria umenga Remesha nazo bigaragara ko azogumayo muri Rezipo iyindi migwi en general niyo mutotubwira abakinyi bayirimo ariko mubona yiyubatse bingana gute ku buryo ishobora kuziga challenginga urunani na Dinamo bigaragara ko n'abo bana nubwo bazokinisha abana bose bo bafise beza kubarusha okay jewe aho ikintu ndakubwira ko ni kimwe warumbwiye ngo hari ageze igihe ukabona ko Aigle Noir ikubitwa nka difference nk'ijana angahe ivyo ntibizobura oya ntibizobura ariko mbere bifata Aigle Noir yakubitwa difference nk'iya 40 hagaca habaho n'indi kubitwa nk'iya 38 zikaba nka zingahe twe twarayikubise n'ijana mugabo ubu siko bizogenda ego zizobaho mugabo muri za zindi twari tubona zikomeye nimba zari zine haziyongera n'izindi nka zitatu ziza kuzicalenjinga ubu ntituzobona ngo Kerne yahora hariya iriko iragwana na baraje muri no mwaka niko bizogenda ku bigaragara ku rupapuro nayo izoba iriko iragwana n'izi twokwitwa ibifi binini muri babandi bagwana baziyongeramwo ariko kitabuza ko hariho nk'abandi nka bangahe bazoguma menga bazokubitwa nk'uko vyahora hari abatiyubatse birenze hariho n'abatagaragaza n'ibintu vyabo utabimenye hari n'abatabishira mu mutwe cane yego nibaza yuko nk'ubu biragoye nko kubona nk'ubu biragoye kubona ekipe zine zizoshika muri playoff biragoye kuzibona biragoye ariko uwa mbere urashobora kuvuga uwa mbere n'uwa kabiri barashobora uwa mbere n'urunani ibindi urumva bashobora kuvuga ati uwa mbere n'urunani uwa kabiri ni Dinamo hambuka bati uwa kabiri ni Dinamo mugabo wa gatatu n'uwa kane akoremesha je ndabona ibimenyetso ko remesha umumenyereza yifise no duhenze imyaka myinshi akoremesha muri bane yirabura iduhenze imyaka myinshi duhenze imyaka ikibanza ca gatatu kigumyemo imyaka nimba ari tona ifite ubwoba je ntabwo bandayifite oya je turaziranye muri playoff twama twahuye imisi yose muri demi finale ni sweep ni sweep akuntu muba muyihahaza ariko hari ukuntu nayo nta sezo yohera idatsinze urunani bon nabo barabizi ni 1-1 ni equilibrage baragabura irabatsinda muri are bakayitsinda muri kwa kundi muba mubizi arazinanye baraduhenda uko bera ni kwa kundi tuba tubizi nshaka tuvugane ku bintu bitatu bisigaye nari nifuje ko twavugana ko iyi ntwaro nshasha ya basketball hari ikintu tuyiteze ko kimwe mu byo dukeneye twese tutonatinya no gukora ko ni ikibuga niyihe message nkamwe nk'abafana bafana ekipe zibiri nini ya mu gihugu mwumva mwotanga ko biragaragara ko aho dukinira hari spectacle ariko twari dukeneye ikibuga kiruta kijya niyihe message mwumva twoha inzego nshasha kuko barakitwemereye pe barakitwemereye kandi baza yuko atari amasigara cicara umugani w'abarundi biragaragara ko dukeneye ikibuga kandi nibaza ko abo kugisaba bwa mbere nabo cogirira ikimazi abafana barimo bishobora kuba ari no mu ntambamyi ituma hariho abakinyi twabonye beza muko baje ngaha ntibyashoboka kubera ikibuga kitakimeze neza ntimubona ko dukeneye ikibuga byihuta cyane gose ico ni ikintu gikenewe byihuta ariko warutubwiye ko message twoha nk'ubuyobozi yego ababijeje je message noha abatware bacu ntabwo ari ndende nta nabwo inavunaguye message ntonyi cyane ishobora kuba irimwo byinshi yego nuko bodushira ibintu ku mugaragaro kuko biranyegeje ntavyo turabona na cyane cyane mu byo twasezerewe yego ivyo batwemereye nta na kimwe turabona bigaragara nkaho umenga nibanga ni email yego nibabishire ku mugaragaro batwereka ati ibikorwa byacu nuko nici jewe nsaba byinshi n'ukuri icambere twarabonye yuko uyu mwaka bikubise agashi ivyo federation yahora itakoze uyu mwaka baragerageje kubikora ico naco sinikindi gufata division B bagasubizamwo uburyo abana bagakina urabona yuko haciye habaho akunguko
atari iminsi myinshi yaciye burya iyo batayifata mu mugongo ngo basubizeho shampiyona ngo bakine gushika muri finale abana tubabone tubaduze muri division A vyari kuba bigoranye n'ubundi abasaba ko bamentena iyo ritme nyene ahubwo bagwize kabiri kandi kugira pepiniere igumeho hama ikindi naco ikibuga vraiment ikibuga federation yarakitwemereye nkuko mwabivuze nukuri barabe bakitwubakire bazoba bakoze kuko birababaza iyo uri kuraba match hama imvura igacigwa match igacisiba mugaca mugaruka iyindi journée kuraba ya match nyene umwarishe ya droit d'entrée kwa kundi nyene Ego birababaza hama kandi ubutakaje umwanya n'amafaranga natwebwe kandi nko kubafana nk'iyo ekipe isohotse ashaka kufa aya ma road to BL yamabera mu bindi bihugu amatere bakinira ko Tanzania Nairobi n'amatere asanzwe natwebwe badufise ikibuga sinkekeranye uko aya match tuba tuyakirira ngaha anya iyumvire nka Dinamo yatwaye igikombe gusha twakiriza Darcy tukazumvisha umuti ngaha muri departement n'ukuntu bya biryoshe donc ikibuga hama ikindi naco nibaza yuko bogira bakaronderera ama formation aba arbitre n'aba coach narengeye ku kibazo ca arbitrage kuko nama mbona bibagira kwingaruka hama ba arbitre nabo babarondera ama formation kandi bakarisha ubwenge cane kugira niveau y'abakinyi bihure na niveau y'aba arbitre turamupira tutaturidoga ngo naka yatuboneye ngo yatuvugirije nabi canke ngo mu muririmbira indirimbo canke ngo twarabihevye twarabihevye muri federation nshasha ubu n'umutekano yego sinibaza oya nukuri kose ubu tumeze neza sinzi nko burunani twe ni ambiance twe twokwigira tureka kuririmba yo twe twarahevye sinzi nkamwe mu bitanguye vuba twebwe za gahunda seza akiriya ndirimbo irandyohera iyo ndirimbo iraryoshe ariko hari kabiha watsinzwe shaho ya yindi ngo bakubite bariko barashiramwo ngo atatu urazi urimbye kinyankoroma watsinze yambari kinyankoroma yambarinde ariko tugacishamo hari izo nama numva batera nkaza numva murabakiriye ngo ziya nizo batwiye bagaca bashiramwo urumogi abandi imikubisha biriya bintu rero abarimbi zo gutwika buriya je niyo wondihira ngo nje hariya je sinjaye inkuru ziba ziri harya bro je urambaza nagize experience rimwe nigira VIP nja kwicarayo ari match ya Dinamo n'Urunani vyarangiye ikibanza ndakigurishije ku munota wa gatanu batuvumbuye naciye manuka muri bitanu hariya ambiance iri hariya ni total vraiment ni impec nk'ubu rero hari kibuga shaba bene wacu twatsinda tubabona kweri mwobatsinda muba ubu ntari ukuntu babinyegeje bati hari ukuntu magical bihere utamenyo bagiye ariko c'aba arbitre coco nani narinzi ko nza kukibabaza ubwo bakeneye biragaragara ko bari bakeneye formation kuko hari match wabona menga zabarengeye bakavuza ibintu bitari byo ariko bugiterambere bigomba gutera imbere mu madomene yose kandi bizogenda biraza gahoro gahoro ibibazo ni bibiri BAL turatangura mu ndwiza dusemwe ama equipe atatu yo mu karere mu Rwanda Tigers Dar City nabonye hari ukuntu biba bihurirana ngo n'abanyarunani sinzi impamvu bihuze ndabihuze ngire gutya ariko nkabona na equipe ya hariya muri Nairobi City Thunder BAL agire mumbwire twitege iki par rapport y'amarenforcement mubona mu ma equipe agiye atandukanye notamment muri bare buri gihe tubona aba star aba rising star tutahora tubona abakinyi bashasha baje namba ari kubera amafaranga arimwo tubona bare iri mu ishusho itandukanye niyo twahora tubona ikindi meya niwe nabonye mu mwaka wese twavyukana amajoro muri groupe dutera induru je nari kuri kote ya equipe yatsinzwe final muri NBA je nari ku ruhande rwa Harry Burton je ni umufana wa Lakers ariko Harry Burton yarababaye yatavunika ijya finale nari nishe umuntu yego mwari muri twabonye Wembanyama nyuma y'imyaka indwi San Antonio Spurs itaba qualifié muri playoff tayari yamaze kuyikalifya Wembanyama bari kumwe n'aba ba Harper n'abandi bakinyi basanzwe bakinana ubu dufate ko
San Antonio Spurs ariyo ekipe igiye guchallenge kubuza ekipe kugira back to back ya OKC bigaragara ko nayo ari ekipe nziza nivyo bibazo mfise nshaka ko duhereza ko hanyuma n'amasaha mbona nagiye ibisigaye naheje ku kibuga sawa mm. jewe uko nobivuga nagira mpere muri Bill no kwitwa Ball navuga ko uno mwaka ikintu ndiko ndabona umwarabu mengana kandi arasubira gukora ibara mwarabu ivyo ndiko ndabona yego Sadisi namubonye muri ya ekipe yatwara igikombe muri Benghazi arahiri Benghazi yego bamuhamagayeyo niyo yamurukiriza no kuvuga ko abarabu novuga ko barikomeje cyane cyane ku bantu bitwaye neza bafite experience yego nibo novuga ko recruitment bagize uvyo abarabu uri kuvuga muri Arabia muri Libya muri niko ndavuga bose agihe ikana arahiri Benghazi yasubiyeyo already Dongo bazo bagenda na Sadi none kuki utari kuravyumva coalition yamaye nkawe nase kuzofana Pazi canke arahiri Pazi weni nako mbabarira Pazi ikanara rinciye yarisi no kuvuga ko je kuntu nzoba mpagaze no mwaka je burya sanzwe nitwa na Sheikh Masul ufana Man City akanda canza muri ka kantu ko kidini yacu ndemerewe kugira abantu babiri nkunda uri mu mizima wuye nivyo uyu munsi aya nivyo uyu munsi ko tambaye takbiri ni takbiri muvandi nkosorera canke sawa akako mu mutwe wawe wambwiye ngo kitwa ngwiki akavyihorere banda ave yihonyorako uravyumva nzoba ndi nyuma ya Dar City nzoba ndi nyuma komewe ko nabonye uri umugenzi wa Romisi burya nani n'umugenzi mbwira Romisi no mu mizirimo cane mizirima wa vrei vya kweli ndabibuka no muri Dinamo no mu muzima kweli gatanu ku munsi bamwifurije isabukuru wenyene vya kweli ni muzima kabisa okay ubwo Romisi natubwire gahunda rero zuko za mweno mubwabwa cyane duterume wacu menya ariko wenda gukeka nabo uyu munsi wewe wenda ko tuzogonganira ku ipasika muri katedrale Tony no ADP biya yerere uri kumwe n'umwarabu yego ndi kumwe n'umwarabu nkaba n'umutanzania mugenzanje ngaho mukuze Dar City muvandi je vraiment bankuriyemo APR ako mbona hagiye APR hagiye Ntore Habimana ni 50-50 50-50 nta aho champa APR sanzwe wenda we burya turi kumwe muri Patriot na je romansa ndi Patriot nase we kuri Patriot ufana ntuze rero wa mupipo ye n'uyu wamupipo mu mwakwezi ngo garubura mufana irigara cyane n'umukijya ko rega n'umukinyi kirakomeye kijya kino cyane wowe ntubona ko bamaze mu ko ari gahunda bamwizo ndabona na Jeff muri Patriot arabamaze navuga ko ntibabonye ko arabamaze kabisa ndahombye ko uno mwaka atanga narifise umukinyi w'ibisazi yitwa Bolingo Meya Bolingo Bolingo naramubonye cyambesha umenye ko abakongomani turabese ntabwo performance zacu zihoraho arasimba agahagarara iminota ibiri je muri Bar ndi Petro de Rwanda we muri Bar ndi Petro de Rwanda NBA muyibona gute bavandimwe Lakers maze match indwi yatsindwa yatsinze 60 muvandimwe Luka Doncic ariko San Antonio Spurs surprise dorane peut-être niyo twovuga equipe ya Detroit Pistons equipe yabaye ya 14 mu mwaka weze akaba no musiri ari bigaragara ko ari imwe mu ma equipe meza ibifashijwemo na Duren umuntu yamira mu kirere kuri ali upuza kuri passe za Cunningham Kade Cunningham San Antonio Spurs tuyizere bingana bite ko mbona umenga nayo iragaragaza ibimenyetso byo gutwara igikombe uyu mwaka ndibuka akantu twarigeze kukavuga muri groupe duhuriyemwo ya Info Sport urambwira ngo Wembanyama uno mwaka ndabona umenga arateye ikibazo nukuri ko Imana iyi myaka ibiri iheze yari nkiyiwe yuko nukuvuga ko yarerekanye gusa yararekanye ko hari ikintu kimurimo ubu muteze ko nka vya bindi uvuga ati ngo umukinyi turindire ka proof yaramaze gutuprove ubu ariko araduza umuga kuvuga ko rero ari mu bantu bagira bahangayikisha abantu equipe yabimeze neza cyane imeze neza ufise de Aaron Fox ufise wibazaho case
OKC nibo bamaze babazi kuyitsinda kabiri iyi season ubu baza OKC peut-être ko burya performance za saison régulière zitandukanye n'iza playoff ariko na OKC mu mwaka uheze je nayitega experience yego ariko n'ubundi birangira abo bakinyi nyene bato ba Jalen kuko bari bafisemo experience nayo itatangura uyu bari mupeti yatwaye sude igikombe 2020 uyu w'uruparase ki yatwaye ekipe yari igikombe na sude Lakers gose mutama ariko bari sude kandi bakiri bato yego cyane uhuye n'irya ekipe rero ntuyiva imbere mu bisanzwe ekipe y'abantu batoyi bariko baraduga Mm. kandi bafatanye mu bafise nda ishyaka ata musitari arimo Mm. bashobora kugira nabi bavandi sinzi rero ko hari message yindi mwotanga kugira ngo dusezerane mbona n'umwanya wacu ugendanye hoya message ntiyobura Eh. nagira ntange message ivuga uku Aha. kuri mugenzi wanje Yego, mugende mwikomeze Aha. mutegura uno mwaka uyu mwaka birashobora kubakomera umutamvyi wa neza umubona agikenyera hariya abantu barengera babirukanse mwakenyeye kare twakenyeye kare ngira twarabiberetse aha twababwiye ati nyakubahwa uzanye umutahe Brarudi washitse ngaha reka tukwereke ko utaje kuguhombesha vugana n'aba bantu sawa sawa ni kurya ni ukubakubita mwitegure nta gahengwe ni moko kwa moko Asha murakoze rwose ubutumwa turabwumvise mushiremo aba inguvu natwe ntimutume turegeza mutubihirize ibintu shiramo inguvu mushiremo agateke ubutumwa tubageneye nuko tugiye gusubiza abana ku ntebe y'ishuri sawa mwe mwitegure mugira mu barungike ku basubirayo ntebe y'ishuri bavuyeyo hatageze James abakinyi bakomeye ngaha liste abantu 16 nse ba Gibel nse ba Brian the title defender unzanira abana gasongo ko nabonye yakomeye harimo ukuboko unzanira abana unzanira abana ba Hazard ngaha umubiri turiruka ukabona ubu uriruka ukabona umuginyi coach uku ubu barisabira remplacement back to navyo back twiboneye imyaka ine atawundi ushaje aravamwo ariko n'abariya bafise abana Jamakenga mvise nikuri uriya mumenyereza wa hariya Joris wahariya iwanje ariko ugira amakenga ku mukoca twaye igikombe bakurabe neza igikombe kihe iyo wawundi ataza iyo wawundi ataza sizori giriye sinari uwa mbere nta gikombe siwe yari kuri bank ariko naje menyereza Giberi naje no buwa mbere Eh. menyereza Giberi na Tametonge no buwa mbere uyu sinamutsinda mufise uyu imeya David Giberi ntiyari mu runani cyabuze ko ndamuvutura yarabise Giberi oya Dinamo oya Ariko- raba ekipe sinikino iki kiganiro biratandukanye. Abdul Eh? tugusubije ijambo iki Nivyo. kiganiro ntabwo cahera Reka je ayo tugeze- makenga reka ndiko tugeze ayo dutaha. makenga ndiko ndavuga saa yanje Mm. ni ay'abafana ba Dinamo ubu ho hari Jemeze ahantu neza. uba wumva atari abashika ku nyota pe jemeze neza kuko Mhm. twarazanye n'undi mu vice mushasha Mhm. yahora adufasha muri division B bamudugije ameze neza ntuza Ferna yego Ferna araduze turi kumwe muri division A sawa urumva sawa. turiko turagura staff kandi ndakubwiye yuko title defender ntuyiblaminga ngo tube tumeze oya none umuntu back to yatwaye igikombe back. nta muntu agira ishabu akantu gashasha utaruzi Eh. akantu gashasha utaruzi Ehe. tuza kuva ngaha duheza kugira idi Eh. turazinga ibikapu turimuka tugiye gufata amahoteli source du Nil turimutse tugiye kuba entente niyo tugiye kwibera abakinyi niyo tugiye kwibera abafana abafana. niyo tugiye kwibera uhagira habe muhira hajya n'ahacu nk'ubu rero nk'ubu nk'ubu jewe nk'umunezero mfise kuzoza ndabona amafoto y'urunani harimo logo ya Dinamo mu kibuga ca Dinamo nk'iyo je ndahimbawe gose reka twebwe turi mu ntwaro nawe ukivyumva twe nta kibazo Oya, ariko ahubwo bizoba ni biryoshe challenge. ndiko ndasereburira Ni hajya challenge. nyine ndiko ndishima urabibona Ni Ndiko challenge ndatambira muri mbuyama. vya bintu vya- ni challenge uti gute nimuzo twagirize ngo twahonyoye ufate ni ngo challenge twahonyoye ni amande. challenge match babahaye yetu ya mbere muzokinira entente mwebwe oya imwe. ejo ni departement Ejo ni departement. Urumva mbuyama. zitanu kuri entente ni challenge mu yindi nzira ni Aha. challenge babahaye Eh. kugira namwe mubake ikibuga gishobora kwakira inkino za division A komsa mukiniye iwacu dukinira iwanyu Mhm. mu gihe bitarakunda twaba tuja muri birebire turabakiriye iwacu karibu reka dutahe tuje Abapangayi, mu abapangayi. ndabazi reka tuze tugabandanye ico kiganiro ejo Eh. hari uwo babiguye bwa mbere Mm. ko ndabona Keren igomba kubita umuntu Ken irafise ubutumwa acha hizo makoro zokina n'uyu nari mvuye izo kuvuga makori. gusa jewe ejo Ken irafise ubutumwa Ikizo simbuyi Kowari. simbuyi na Arvenon ejo mu gitondo unanishyaka mbabona mufise y'aba agenti Mubisanzwe, nguyu na Eruvena ntuze na Ja mu bisanzwe ariko numva ko arizo bari iyo urunani Ntagakuru ruvuze ka ngo Herve. ntagakuru ka Herve. Eruve se Herve ari muri bimeze New Star. Eruve ari muri New Star nari Star ntimunge namugerageje wuze nari namugerageje muri match dogala nta gakuru ka ja yohani
Jean Yohani ari muri cooperative. tubacire mikoro bavani ko muguma muvuga ngo Oya mwakoze Mwakoze neza tubashimire cyane. batwumvirije abaduteze amatwi namwe Eh. bimwadutumiye n'undi munsi nibaza ko Mwagize neza mwatugomwa turacyari kumwe namwe tuzobitaba. tuzobitaba murakoze ugwembe ni gose gwa rundi turaba mu runani ishaka tujuru Yes, mwakoze cyane mwebwe mwese twabanye kuri 97.3. Koze mwebwe twabanye kuri PJ Classic Media. Isubire ku munsi wa mbere mu kiganiro Classic Sport ariko muri iyi weekend yuzuye mu nkino nyinshi zidasanzwe. Nanye mbwira abamizirima n'abamizirimane mwese ati Eid Mubarak. Lakers.